Niteka abakunzi batevye isanganiro kubana namwe murano makuru muri rw'ikirundi twera ku ngingo zikurikira inzu zirenga 130 nizo zasenyutse ku mutumba Kizuka komine n'intara ya Rumonge byatumwe n'imvura yazindutse ihagwa kuri uyu wa mbere maze ituma imigezi ya Nyakijima na Kibenga yuzura abahuye n'ivyo byago bagasaba ubufasha. Ibikorwa byo gusukura isoko ya Ruvumera ni hano mu gisagara ca Bujumbura bisa n'ivyahagaze abakozi basukura iyo soko bishuza umushahara w'amezi 3 mu gihe abadandaza nabo basigura ko bariha amafaranga yagenewe ico gikorwa idonido ryano makuru ni mukanya sagwikazi. Tasiyo kubaha ikaze murano makuru ibikorwa by'isuku mu isoko ya Ruvumera ni hano mu gisagara ca Bujumbura bisa n'ivyahagaze abakozi basukura iyo soko bishuza umushahara w'amezi 3 ivyatumye bahagarika byifata kibanza ivyo bikorwa abadandaza nabo basigura ko bariha amafaranga yagenewe ico gikorwa Jean de Dieu irakoze. Ibikorwa byo gusukura isoko ya Ruvumera biracumbagira ibirundo vy'imyanda nivyo vyibonekeza imbere y'ibibanza bitandukanye aho twashika imbere y'umuhingamo kuri uyu wa mbere abadandaza bahakorera bavuga ko batinya kwandura indwara bo basigura ko bariha amafaranga yagenewe ico gikorwa maze kuraba nk'ibibanza biri muri isoko bigize isoko ya Ruvumera tukaraba nk'umuryango utozwa bine dushize mu gaciro kayo mahera dukoresheje calculatrice tusanga ari miliyoni menshi cyane sinzi rero ayo mahera yo boba bayashira ntitubona ico tumu umucafu gumuri ngaha naho yo barayamera ntitubona yuko abakozi hemba ayo mahera batoshobora ko yahembwamo kugira ngo turonke isuku giza ngaha twagerageje kwiyaranja twebwe ubwacu dusanze imicafu ari myinshi turayegeranya murabona hirunze hano turafise ubwoba nyene ku ngaruka y'amagara yacu n'abakiriya bariko baza baba bagura canke abagira ibintu byo gushonesha siheza mu bisanzwe urabora aho wakirira umukiriya kuko kubera umucafu guhera ku wa kane twari twafashe ingingo yuko twebwe nyene abadandaza bivanye naho dukorera tugomba isuku twari dusigaye twikumurira tugenda kubisirara kwiyarara none na hariya anye abakumura nabo kubera badahembwa bamaze ngo amezi 3 badahembwa bari bahuga uno munsi cyo gituma twasimye yuko natwe akamo kiwacu kogera imbere kubadukurira kugira yuko bafata ingingo bajya abantu bijya bihumbi 4 turi hari ryashira hamwe bizere dukurira ubucafu nta kindi kintu dusaba leta kurundi ruhande abakora ibikorwa byo gusukura baharugwa muri 200 bakorera ishyira hamwe Green Network rikora ivyo bikorwa bari barabihagaritse by'imfata kibanza kuva kuri uyu wa gatanu bishuza umushahara w'amezi 3 babisabwe n'urongo iyo soko nkuko babivuga bemeye gukora iminsi 2 mu ntumbero yo kurindira agahembo kabo guhera mu kwezi k'8 ntitubigera turonka amafaranga kandi muzi yuko tuba no mu nzu dupanze turiha amahera kandi no dusuma tukarindira ko abadukoresha bo tubwira ko amafaranga ahari kugira baduhembe tukabura nisho gituma rero twari twaciye duhagarika komiseri niwe yadukoranije atushira hamwe aratubwira ati nidukore tugabanye imicafu urabona mu bantu ko ari myinshi twege yatubwiye ati gushika kwa gatatu kw'amafaranga azoba yabonetse ku munsi wa gatatu nta numwe azokwigera akora tutayabonye yose izo mpande zibiri zisaba ababijejwe kurangiza ico kibazo kugira ibikorwa by'isuku bibandanye uko bitegerezwa muri iyo soko ya Ruvumera.
Tumushimire mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze mu ntara ya Rumonge naho havugwa inzu ziharugwa kwijana na 35 z'abanyagihugu zasenyutse ku mutumba Kizuka commune n'intara ya Rumonge igitigiri cifata kibanza c'ivyari bimaze kononekara cyamenyekanye ku mingamo wo kuri uyu wa mbere imvura yazinutse iragwa yatumye imigezi ya Kibenga na Nyakijima yuzura amazi abura haca maze kubera ibikorwa byo gusanura ibarabara aca ahitana imirima nayo mazu abahuye n'ivyo byago basaba ubufasha bwihuta Jean Pierre Misago aba mu nkengera z'utwo tugezi bari bihebuye aho bari mu bisigarira vy'amazu yabo bamwe mu amazu yasambutse bidogera ishirahamwe Sojea Satome ririko rirasanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice cyaryo ca Rumonge Gitaza ko bazibiye aho amazi yahoraca bariko barubaka ibiraro ayo mazi araheza yicira inzira mu mazu y'abantu abagize ico bashikiriza basaba kugarukirwa ko vyihuta abasanura iryo barabara nabo bakiga ico kibazo Pascal Hakizimana arongoye umutumba Kizuka amenyesha ko ico kibazo yagishikirije ishirahamwe Sojea Satome ririko rirasanura iryo barabara ariko nta cyahindutse nawe nyene agasaba ko hagira igihinduka kugira ngo abanyagihugu bakingirwe aba bantu bakibarabara ibyo tuvuga ntibavyumva ntibavyemera tubabwiye ko dufate akaronga duhagaze iki kiraro bariko barubaka mwabonye babomuye ikiraro gifise imiryango 3 uno musi ariko barubaka baciye bubaka ikiraro gifise umuryango umwe bacaro bongeye barazibira n'amazi nukuvuga ko uca wumva amazi yaca mu kiraro cy'imiryango 3 kibagaca ayo mazi agaca yimwe akayira uca wumva ko atamahoro ashobora gutanga mu bene gihugu bivuga ko rero twebwe aho tugeza twarababwiye ariko ntibatwumvirije aho na nyakubahwa chef de zone yashaka kuvugana nabo bakamwemerera ko bagira babikore mugabo uwo munsi nyene isanganya gaca ari bajye Bugesera ntibakora ikintu na kimwe bigaragara ko rero abo bantu dakorana neza tumubajije kuri ico kibazo Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge araho kuri uwo mutumba yatubwiye ko yabajije abakurikirana ibikorwa bya Sojea Satome bamwishura ko bazobanza gusuzuma neza ikiyo myuzurira y'amazi ivako hampande y'izo nzu zabomotse n'imirima yononekaye ku mutumba Kizuka ndetse no mu kiyaya c'uruzi Dama ku mutumba wa Mwange aho amazi yuzuye ararengera amateke yahatewe abaharimira nabo nyene bagasaba ko inzira y'ayo mazi isubira gucibwa ntandwi yari bwahere ayandi mazu 28 asambutse kubera imyuzurira y'umugezi wa Nyakijima wiciriye inzira mu mihana kuri uyo mutumba nyene wa Kizuka. Tukiri ngaho mu Rumonge nyene uruja n'uruza rwarahungabanye mwibarabara ry'igihugu nimero 3 Rumonge Bujumbura ku mutumba Nkuba muri commune Muhuta intara ya Rumonge kuri uyu w'Imana ivyo bikaba byatumwe nakagezi gahoma kuzuye gasesa amabuye n'ivyondo vyinshi mwibarabara oba niyo nkuru Urwo ruja n'uruza rwahungabanye mwibarabara ry'igihugu nimero ya 3 ariryo Bujumbura Rumonge nko kuva isazi 6 zo kuri uyu w'Imana bikaba vyabereye ku mutumba Nkuba ni muri commune Muhuta intara ya Rumonge vyatumwe n'akagezi gahoma kuzuye kahasesa amabuye n'ivyondo vyinshi ivyo bikaba vyatuma amamodoka atarengana menshi gushika isaha 11 z'umugoroba imodoka zitaremereye zifise akuma bita mu rurimi rw'igifaransa traction nizo zonyene zashobora kurengana rimwe na rimwe izo modoka nyene zikaba zabanza gusunikwa Domitile Ntunzwe n'Imana musitanteri wa commune Muhuta akaba yararungitse abanyagihugu bafasha mu kuzibura iryo barabara nyene rikaba ryaheruka gucikira muri iyo commune nyene mu kwezi kwa Ruheshi uno mwaka rikaba ico gihe ryaramaze indwi zitatu ritarengana aho bita mu Kavugangwe.
Tumushimira mugenzi wacu Oba niyo nkuru hano makuru tuyasozerere mu yavugwa mu makungu aho igihugu ca Sierra Leone kimaze imisi cyatewe n'ikena ry'igitoro amakuru dukesha bagenzi bacu ba Eho News amenyesha ko ivyo byatumye haba uhagarara mu gihugu habunguruza abantu n'ibintu bakaba bidoga bagasaba leta gutora umuti w'ico kibazo Sheila Irambona. La Sierra Leone traverse depuis plusieurs mois des pénuries de carburant qui provoquent de Ayo makuru amenyesha ko igihugu ca Sierra Leone kimaze gihe kitari gito kirangwa n'ikena ry'igitoro iryo kena ry'igitoro ngo rikaba ritera imirongo ku ma station service ngo guhera mu kwezi kwa gatatu leta yari yadugije shiritiro ry'igitoro gushika ku $1 n'ibice 14 ngo muga kubera iryo kena ry'igitoro abunguruza abantu n'amataxi canke amamoto baja kukigurira mu Kinwabi aho iritiro rizimvye uno ati shitse kuri station nkasanga igitoro atakiriho hari mirongo canja kukigurira mu Kinwabi aho iritiro ari $1 n'ibice 60 n'ubundi ati gihe naza hano niteze kugura igitoro ku $1 n'ibice 14 ariko siko bimeze ubu ndarigura bizimvye negezwa kuronka ayo ntanga kwa nyene icuma ayo ndayikoreshamwo canke nkagura amavuta nayo mfunguramwo iryo kena ry'igitoro riradukora ko ntikigugwa kuri station kigurirwa mu mpisho ku $1 n'ibice 60 ayo makuru abandanya avuga ko kugira bashobore kubaho abadereva baciye baduza igiciro c'itike yo kwiyunguruza uno arongera avuga ko ico gitoro ko caduze nta kundi nogira ntegerezwa kuduza igiciro c'itike ayo makuru arangiza avuga ko iryo kena ryavuye ku migumuko yabereye Freetown biyamiriza leta ikaba yagiriza abo batavuga rumwe ko baguma batsa umuriro kugira bashike ku mpangiro zabo za politike. Ngaha makuru twe tubategurira cerangirira ndabashimira mwebwe mwese mwe ko murakurikira mugire byiza aho muherereye naho butaha.